ibi byo kuvuga ngo ndagufunga ibyo bintu tubikureho, ahubwo turondere ingene umuntu afungwa kuko amategeko avuga ati ndaguhora iki. Umuntu agafungwa avuga ati yagirijwe kimwe bibiri bitatu. Hariho abafungwa n'ibyo urubanza rutaracibwa atarakubitwa intaye mu gahanga. Kubera iki abo baba bavuga bati uyu tukamureka acabandanya aramara abantu, uri nk'umwicanyi uburana upfunzwe naho urubanza rutaracibwa, kuko bokureka ntawuzi kudacumara abantu. Hariho abafata abana ku nguvu, abagore ku nguvu, uryaburana apfunzwe kubera bomureka yobamara. None warinze akora iryo bara ni igihe cerekana ko atazobandanya. Uwo birumvikana. Umusuma yohava bandanya yiba. Birabaje cyane ngaha mu Burundi bwacu, aho umuntu asigaye yiha inkumbi agaca ahungira mu kindi gihugu agacamwakirana ugwezi. Nico gihugu cyonye n'umuntu amenza mu gihugu ashitse mu kindi gihugu akamwakirana ice ugwezi. None Burundi babohora iki? Burundi buzira iki? Jewe sonye amategeko neza nasanze umuntu atembagaje ubutegetsi ni icyaha mpuzamakungu. Responsabilité de l'État pour des faits internationalement illicites. Utembagaje inzego z'igihugu ni icyaha mpuzamakungu, aho ugiye hose baragufata. Wishe umuntu agushitse hose bacagufata. Mugatwe ko Murundi yishe umuntu agaca yigira amakuru acavuga ngo wagize neza. Rero bashaka ko bahonya abarundi, bakunda bahonya abarundi. Nagira saba makungu ngaha adufashe. Umuntu yakoze ikibi akaja mu kindi gihugu ntibafata, rero break turabafata tukabasubiza. Rero tuzikibi zije mu Burundi bakoze ikibi mu kindi gihugu, rero turabasubiza. Mugabo ukoze ikibi mu Burundi bacamwakirana yose. No kuvuga yuko n'abantu bashikiye ko abarundi babona niko bibavyitwa. None amakungu yaragira umwana n'ikino. Rero nagira ndababwire hariho abantu rero bakwiye ko gucibwa imanza bapfunzwe kubera ivyaha baba bakoze. Mugabo hariho uwundi uvuga utuyo intayi karamakubita mu gahanga, turazi ntahaja, turazi muisazwe ivyo byo kuvuga ngo havahunga ahagiye hose bomufata. Hajagira ngo tubitinya abacamanza yakuba mushikiranganje gawe rukora muzi yuko inkozi z'ikibi zishitse mu kindi gihugu zidafata, nico yitwa mu bitinyi. Mugabo tuzotora dusaba ibihugu bitwumve yuko umuntu akoze ikibi mu Burundi ahazoja hose bamufata, kuko bijya bituma baguma bariko bahimpigi abicanyi. Nuvuga avuze ngo makungu arashigikiye, none mwumva yo uzbarike kwiyicaza yuko afisi yahungiye. Yaba icyo gituma rero abacamanza b'iwacu baca bafata bati burana upfunzwe kuko wahavuhunga, kuko uhunze birazwi yuko batadusubiza. Nicyo gituma twebwe leta y'u Burundi tugerageza uburyo bwose dukingira abarundi, niyo duca imanza tuzica mu buntu nta nzigo. Nicyo gituma nguma mpimiriza nta nzigo, nta gucisha imanza inzigo. Hari ikintu cyaha burya gikomeye, haya kunyonora itunga ry'igihugu ni ikintu gikomeye. No kumenja mwe murazi umuntu akuraga iki kintu ugaca ari wowe nyene ucucica. Bakuragije itunga rya leta batuzurikoresha ukunuku ku neza abarundi bose, ugaca ufata ugaca ubinyonora mu mufuki wawe, hari ukumenja ku rutugu. Mu minsi iza ukoze icyaha nk'icyo kugira ikigongo bizomugora. Kandi umurabizi hariho abahora biba akavuga ngo nzofungwa ngo nce ndayarya mvuyeyo. Ndabwira ibyo byarahetse. Tuzobaza kugarura amahera yacu imbere yo kugenda. Amahera yacu tubaza kuyabona ayabene igihugu. Utayazanye tugurisha inzu yawe tuyirihe abene igihugu ntibashobora kwemera yuko wewe warutejwe ukaba umwungere ugaca umucangire. Abagiye mu mise byo muri Katolika baravyumvise umwungere w'umucangire.
dushobora kubura umwungere hanyuma uce wongera wica izo uragiye ugaca ufata ubwatsi bwose ukaba ari wewe ubwirira wari wajanye intama kurisha nagira wowe baza kuwonyohe ubonye intama zariye. Hano rero ndiko ndakebura mwebwe ndongozi kuko hariho burya abaronka amabanga mpora nkunda kuvuga ntiwugiye muri Croix de la Tentation muhora mwumva umuntu bamuhaye amabanga igisata giye mukazahumva bagenzi bavuze ngo hewe ngo uragiye mu bufu ngo ntibabura ico wimarira ngo ntuzu ndonde ngo mbere n'akabari tugiye guhindura ubu tujaho heza urumva bagenzi bawe nibo bakwigishije kuja kwiba inyosha mbi indongo zizize zirazikura kuko icaha cyo kurya igiturire mubo boragiye icaha cyo kwiba ivyo bokoresheje kuneza bene gihugu no kumenja nawe itamiye no kumenja. Mu bisanzwe rero abakora ibyaha by'ubwicanyi abahungabanya umutekano w'igihugu abafata ku nguvu abakenyezi abagira iturire abanyonora itunga ry'igihugu mu bisanzwe rero bakwiye kubicika mu gihugu ko bwangingo bakwiye kubicika mugabo kubera igihugu ari umuryango nta kundi cyo gituma baza bariga bati wisubiye ko ubona ufise umutima wo kuba umuntu hanyuma bakabwira ikigongwe kuko abarundi tukaba tufise ivyizigiro ko ata muntu aherayo umuntu arakira nico gituma mu Burundi bakuye igihano cyo gupfa kubera ntawama hahandi umuntu arakira tuguma dufise ivyizigiro ko umuntu akira ariko birababaje hariho umuntu aronka ikigongwe agacasubira kuko ico caha nyene yafungiwe. Mu minsi heze vyarabaye abantu bari bagiye mu myerekano y'2015 leta ibumbira ikigongwe ivuga iti ibi nivyo basutswemo n'abanyepolitike nimwitahire nta mezi abiri arahera basubiye kwica abantu nyaba bategereye imodoka ngaho haruguru mw'ijoro kandi bari bararekuwe. Murumva ivyo bintu biratesha ivyizigiro ku bene gihugu nico gituma imbere yuko Meraheza bagomba kubanza gutanga impanuro cyane cyane kuri mwebwe murekuwe mwagiriwe ikigongwe ndetse n'abataciye bataha kuko baragiye mu vyizigiro n'abasigaye w'igihe ubonye akantu keza n'ubisaba mama bavuze bati natwe muratwibuka buryo ukazobona mugenzi wawe arose bakakaronka akantu nawe ucuronka ivyizigiro ko nawe uzoronka. Nico gituma nkunda kubwira abantu nti ntuzubone mwene wanyu atunze kugira inzigo Imana imuhaye vyerekana ko nawe inzira yo kuronka iriho none namwe nagira ndabaremeshe abasigaye aba bavuyemo nibabera ivyizigiro nimwigenze neza gushika aho tuzovuga tuti amawero yose mu Burundi harimo intore gusa abantu cyo tuvuga tuti none izo ntore kubera iki ziri kwazigira umuzigo ku gihugu kandi bashobora kwiteza imbere uzobona izo ntore leta y'Uburundi kuziti nimwitahire bizogenda neza. Nico gitwaragomba ndabasabe mwebwe nyene nibaba abaraba amabohero ari binebwe murazobasunika bereka ibikorwa mukora kuko muzoza murakora niko tubabona ko mwayi mufise ubuntu uko mukora tubona ko mufise ubuntu reka mutagiye ahabona nawe tuzobera gute ko muri abantu mugabo uko muzoza murakora ibikorwa mwimbura mugira gute tukabona ni mwebwe muriko murigaburira cyangwa tuti abantu barabaye abantu kazibona umunsi umwe habaye ingingo ivuga iti abigejeje neza bose nimwitahire tuzobarerera mu gihugu muriko murakorera igihugu burya aho nico bavuga ngo ubugabo burihabwa nagira ndabaremeshe rero ko mubona inzira yuguruye kuko nibaza ko ari ubwa mbere ho bagiriwe ikigongwe abafungwa bangana n'ikigigi nibaza ko ari ubwa mbere mu Burundi kuko nibice binini cyane kwijana rero nibabere ivyizigiro mwebwe namwe mugiye mugende muhe icyizere ababanyi bumve ko ari umuntu atasha ari umuntu mubahe icyizere mubereke yuko ubari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere
mushikeyo ntimusubire mu cyaha ahubwo muba rino muhanura abariko biyumvira kuja mu vyaha mubabwire muti ntiharyoshe. Namwe muraza muravuga muti n'abariyo baragowe sinzosubirayo. Muba akarorero mu bikorwa iyo mushitse mwari mukumbuye gukora, mwagiye abarundi batarava hasi bacicaye barindera amaboko, none ubu musanze muza gusanga bose bari ku kivi. Ntimubasamaze mu matesha umwanya, ahubwo mushike mwinagura muba akarorero mu gukora, muba akarorero mu gukunda igihugu, kuko mwebwe ugutwi kw'impene kumva kokeje, mwebwe mwaravyumvise. Nico gituma mwoba akarorero ko gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi. Mwagiye Uburundi ari igihugu, hariho abagiye Uburundi bukiri nk'igisaka, muza gushika mushitsi wanyu mugasanga hasigari mu gisagara. Uko Burundi bwasa mu 2005 no musi siko busa bwarahindutse. Murumva yuko rero murabizi yo wahora mu muzimiza ukaja mu muco ubanza guhumaguza.